umwe mu baririmvyi, umwe mu bantu badasanzwe na cyane mu karere, nawe se uyundi ni Jean Pierre Kidumu, ariwe abantu benshi twakunze kuba tumenyera mu muziki ku mazina yiwe y'ukuri ni Jean Pierre Kidumu. Jean Pierre nimbona twamenye cyane ku muziki nka Kidumu, kuri ubu ari mu kababaro, byatewe nuko umwe mu bamenyeshamakuru bazwi hano mu Burundi yuba yarashize amabanga hanze y'ubuzima bwiwe, twovuga yuko ari private canke aba ahishijwe, nyuma yuko yararose ingenzi, hanyuma bikaza kumenyekana neza na neza yuko ino ngenzi itarije nk'ingenzi igenda, ahubwo yari ingenzi izanwe n'ijambo ry'ukuri. Umwe mu banyamakuru rero ubwo bamwifashisha nawe akaba atari uwundi, akaba ari Paggio Patrick niyo nkuru, kugira ashobore kuba agira itohoza kuri bino bintu Kidumu abimusavye. Umumenyeshamakuru usanzwe akora kuri radio Buja FM ivyo yashira amabanga yatohoje batayivuganye na Kidumu nimbona, ayo mabanga none yanditse Paggio Patrick niyo nkuru, n'amabanga yanditse bumwe mu butumwa tugiye kuba tubabwira hano nka Ivyacu TV twabatohoreje kugira ngo ibintu nyene bigende neza. Yagize ati umuhungu w'umuririmbyi Bukuru Gerard canke se Bakio avuga ko se ari nimbona Kidumu Jean Pierre, ati uyu muhungu ntiyigeze amenya se, nyina yasezeye isi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu. Ico gihe umwana yari afise imyaka 8, nyina yasize amubwiye ko se ari umuririmbyi akomeye yahunze mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane aja muri Congo Zaire y'ico gihe, Tanzania ko ubu yumva bavuga ko se ari muri Kenya. Uno muhungu niho kuja mu vyo kubaza uwaririmbye indirimbo intimba y'urukundo, inyishu yaronse zose zamubwira ko wayirimbye ari Kidumu kandi wa muri Kenya, akaba yaciye aja kumurondera. Ubu twandika ino nkuru Kidumu ariko arayaga n'uno muhungu wa Bakio amusigurira ko ari se, ahubwo ko we yabaye gusubira mu indirimbo kandi ko bayikoze na Cedric Bangi mu ntumbero yo kuryohora indirimbo ya se, kuko we yabaye gusubira mu indirimbo kandi abayikoze ari na Cedric Bangi mu ntumbero yo kuryohora indirimbo ya se kuko bayikunze. Bukuru Gerard ni umwanditsi w'indirimbo intimba y'urukundo, yayirimbye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani n'umunani, isubirwamwo na Kidumu na Cedric Bangi mu mwaka w'ibihumbi 2007. Aya ni amajambo Paggio Patrick niyo nkuru, asanzwe ari umumenyeshamakuru kuri radio Buja FM, ndetse asanzwe yaranakoreye ibinyamakuru twavuga nka RPM, ndetse cyane ko yakoze kuri Buja FM mu biganiro bijanye n'umuziki Hit Connection, ndetse akaba yaranakoze n'ibiganiro by'urukundo, bakaba yaragarutse kuri iganiro cy'umuziki cha Hit Connection kuri iyo radio nyene Buja FM. Ni amabanga yasizwe hanze ku munsi wejo na cyane kitariki 27 zo kuno kwezi kwa ndwi, bimwe mu bintu bitakiriwe neza. Bamwe mu bantu inyuma yo kuba bavugwa buno butumwa bagaragaje kuba bemeza neza na neza yuko uko biri kose uno muhungu ari wa Kidumu. Atwavuga nk'uyu ofisi Torobeka irakoze avuga ati amaso ni mu Kristo, amazuru ni sura byose ni Kidumu, eka n'ubwanwa ni muzee wa baba yao, atarivye naho usanga hari ico bavana. Uyu Balaja Mr asanzwe n'umuririmbyi nawe yagize ati sometime irakompare zirahenda, logique ni ikore and 1988 Kidumu yari afise imyaka 14, how possible yateye inda uwo mugore. Ubu ni bumwe mu butumwa abafans bagerageje gushira kuri iyi post yari yamaze kuba yandikwa na Paggio Patrick niyo nkuru, inyuma yuko buno butumwa bwamaze kuba bugaragara hanze, bagerageza kuba bavuga ibi canke se biriya. No muhungu rero yamaze kuba
ashika mu gihugu ca Kenya agenda kubaza neza na neza se yuko ari Kidumu. Ni bimwe mu bintu twavuga yuko bitakiwe neza. Akaba ari umuhungu wa Bukuru Gerard kuvuga Bakijone, akaba yemeza yuko rero se ari Kidumu. Bamwe mu bafana rero akaba bamaze kuba bemeza neza na neza yuko no muhungu koko ari uwiwe, nkuko bagerageje kuba babisigura muri commentaire nyuma yuko uno muntu yari no menyesha makuru yari maze kuba apotsinga. Aha murabona uyu musore mu gihugu ca Kenya, ndetse sibo bonyene bagerageje kuba bashira ko ibitekerezo vyabo. Nk'uwitwa Arthur Uwimana yagize ati uyu muhungu asa na Kidumu, basi bapfume bakore test ADN baverifie kuko barasa bidasanzwe. No kubwira neza na neza uyu ubona hano kuri ino picha ari we Bukuru Gerard yaririmbye indirimbo intimba y'urukundo yasubiwemo. Ibire ni bimwe mu bitanejereje Kidumu nimbona Jean Pierre, aho nawe yanditse bumwe mu butumwa agaya canke se atakiriye neza bino bintu Paggio Patrick niyo nkuru. Akaba nawe yanditse buno butumwa avuga ati umuhungu muririmbyi. Akaba yanditse buno butumwa ati numva afise umubabaro mwinshi cyane, kongera nkamara amazo n'inyifato y'umuntu narinzi ko ari civilize, azi icari cyo kubaha icyo twita vie prive n'itohoza no kurondeza ukuri mu gihe haje ibintu biteye amadidane. Muri Kenya ngendegwa n'abantu benshi baba bavuye mu Burundi, u Rwanda na Congo na Uganda, bose baza banyitura mu gushaka ubufasha. Si uno munsi gusa bibaye, vyama vyabaye kuva kera. Umuntu araje avuga ko ndi se wiwe, ngo yabibwiwe n'umuzimu wa nyina yapfuye afise imyaka 8, ngo wabimubwiye mu itiro aryamye Kampala yuko jewe ndi se wiwe. Umuntu avuge ko yavutse mu 1988, je ico gihe nari mfise imyaka 14. Ariko ndarondera uko notora umuntu yitwa Bukuru Gerard kugira ngo twumve ico yoba abiziko. Niture Christian Savye na Cedric Bangi na Paggio, ariko igitangaje Paggio yaciye agurukira ku mbuga ngurukana bumenyi guposta ivyo tuba twavuganye vie prive. Ndabimusavye ko abishira hanze. Ewe Paggio urambabaje sana, washatse kuguza respect na honor yanje fise mu banyagihugu kubera umuntu wa commentaire z'abantu gusa. Nimuhanure bano bahongo bafise izi ngeso, kubera hari umunsi nzokora ibara ndabarahiye. Aya namwe mu majambo Kidumu yagerageje gushira hanze yereka agaragaza akababaro kakozwe no menyesha makuru. Nkuko nyene bamuvyumva Kidumu kuri ubu afise imyaka 40 hafi n'itandatu, akaba yaravutse mu 1974. Birumvikana yuko muri kino gihe no muhungu yavutse yemeze yuko yavutse 1948. Kidumu atari bwa kure yaho yari kuba atera inda, ahubwo ino ndirimbo yabaye busubigwemwo neza na neza aho kuko ntivyumvikana neza kungana yoba yarateye inda, nubwo uno musore yoba yaraje kugira ngo aronke umuco w'ivyerekeye runo rukundo, ndetse arondera arbre genealogique yiwe. Kidumu rero umwe mu baririmbyi twavuga mu karere bariko bitwara neza, ndetse akunze kuba yatakwa cyane, nubwo kenshi na kenshi biba ngombwa yuko agira icyo avuze. Buno butumwa rero Kidumu yaje kubufuta ku rubuga rwe rwa Facebook, ariko nka Ivyacu TV twari twamaze kuba turufata kugira ngo tugwereke mwebwe abafana, kugira ngo tumumenye ukuri mu bintu biba biriko biraba neza na neza. Kidumu akaba n'ubu rero ababazwa na bamwe mu ba journaliste ndetse n'abandi bagerageza kuba bavuga ibintu batabanje kuba babitohoza, kumva yuko Paggio Patrick yamwatatse kubera ibintu vyabereye mu gikari inbox iba yarashabizana ku mbuga ngurukana umenye bimwe mu bintu atakiriye neza. Kidumu rero numwe mu baririmbyi kuri ubu twavuga yuko ariko aritwara neza, akaba aheruze gukorana n'umwe mu baririmbyi bakomeye mu gihugu ca Kenya ariwe Otile Brown.
ndetse akaba ari umwe mu baririmvyi twavuga ko bariko bitwara neza cyane hano mu Burundi. Akaba ari umwe mu bantu twavuga yuko iyo bavuga ko yahagaritse gukora ibiteramo mu Burundi. Reka ndagusaba kubera ibibazo byahabaye, reka ndagusaba ugiye subscribe kuri channel YouTube yacu, nivyo banga mugusagiza ino video, ndetse ugira icyo tubwiye muri commentaire nico uhanuye Kidumu canke se Paggio Patrick niyo nkuru kuri ino bintu bigize imisi canke vyari bigize imisi bimubako bibaho. Nahawe rero ni muri commentaire nkuko vyama hano ni kuri Ivyacu TV, ushire ko like